Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusoma mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Hoseya igice cy'indwi umurongo wa 1 n'uwa 2 haravuga ngo igihe nagomba gukiza abisirayeli haciye haseruka ibigabitanyo by'Abefurayimu bo n'ibyaha by'i Samariya kuko bakora iby'ibinyoma, abasuma barara baramena amazu, igitero c'abambuzi kikamburira hanze. Kandi mu mitima yabo ntibiyumvira yuko nibuka ibigabitanyo byabo byose, noneho ibikorwa byabo bibataye hagati kandi biri mu nyonga zanje. Sangira ijambo rivuga ngo haseruka iki? Abisirayeli ni ubwoko Imana yari yaritoranirije ibagira inyegu yiwe. Imana yagomba ko Abisirayeli babihanga ryera nkuko nayo ari yera, mu ntumbero yo kugira ngo bashobore kugiriranira imigenderanire myiza. Ariko rero ibyaha nivyo bitandukanya umuntu be n'Imana. Iyo dukoze ibyaha haba itandukaniro rinini hagati yacu n'Imana, tuba kure y'Imana. Ibyo rero Imana sivyigomba. Abisirayeli mu gihe cyabo barakora ibyaha bigatuma batandukana n'Imana. Rero Abisirayeli ba kera nibo twebwe buno munsi. Muri aya majambo dusomye muri iki gihe cya Hoseya, Imana yari kirahambarira iri kiraburanya Abisirayeli ati mu gihe nari nje kubakiza, nje kubagirira neza. Ikintu cyaserutse ubwa mbere byabaye ibigabitanyo by'Abefurayimu n'ibyaha by'i Samariya. Nshuti yanje, ibyaha turiko turakora uno munsi nivyo bitubuza kugirirwa neza n'Uhoraho, mbere bitunyegeza mu nyonga h'Uhoraho. Ibyaha byacu iyo bitihanywe kandi ntuhave wibaza ngo Imana iravyibagira. Nico gituma yababwiye ngo mu mitima yabo ntibigeze biyumvira yuko nibuka ibyaha byabo. Nenga ndakubwire ngo Imana irazi ibyaha byacu twese, umwe wese kimwe ku kindi, naho byaba byaberewe mu mpisho canke abandi bakaba atavyo bazi. Hari igihe rero Imana iza kukurondera ngo ikugirire neza, ikintu giseruka ubwa mbere ikabona ibyaha, hanyuma ibyo bikazibira Imana gukora, ibyo bikazibira Imana kukugirira neza. Mbega wewe uri kuranyumva kuri uno munsi, ikintu giseruka ubwa mbere Imana ikuravye n'igiki? N'ubusambanyi, n'ibinyoma, n'ukubesha, n'ubusuma. Burya abana b'abantu hari igihe baturaba ntihaseruka ibyaha. Kubera iki? Kubera kumbure biri mwibanga bitagaragara. Ariko Imana yo ndakwibutsa yuko izi byose, ibona byose. Ibyo dukorera hatabona irabizi, ibyo dukora mwibanga irabibona. Nico gituma ikuravye bica biseruka bikagaragara. Imana yacu rero nta na kimwe kinyegejwe amaso yayo. Reka Imana tuyitinye, twaba turahabona twaba turahatabona, dukora ivyiza kugira ngo Imana ituravye biba ari byo biseruka ubwa mbere. Nuko Yesu abahezagire.